Aherutse gufatwa ingingo n'igihugu ca Leta zunze Amerika guhagarika amaviza mu gihugu cacu c'u Burundi nka mwebwe muhora mukora izo ngendo inshuro zirenze 4 ku mwaka mwayifashe gute muri rusange? Kuri iyo ngingo yasohowe na Leta zunze Amerika tuyumvise nk'abantu basanzwe bagendera ico gihugu sinovuga ngo noba ndakigendera cyane kurusha abandi, sinzi abandi inshuro bagendayo, ariko nk'uyu mwaka nategezwe kugira ingendo 4 muri Leta zunze Amerika. Iyo zabaye nyinshi ni 5, 4, 3, 2, mugabo ntihashobora kubura n'imiburiburi 2 mu mwaka tugiye muri kiriya gihugu. Ingingo rero nk'iriya isohotse turabanza tugasubiza inyuma ivyumviro tukavuga tuti mbega iyi ngingo kubera iki ifashwe. Igikuru ntaco tubihindura ko mugabo ingingo imbere yuko ifatwa ku ruhande rw'abayifashe baba barayize ko baba bafise impamvu nyinshi twebwe tutamenya, mugabo benshi yaraduciye ivutu, yaratuvunye ku buryo ntafise ukuntu bisobanura. Hariho ivyo abantu twajayo duhomba, nabo nyene tugiyeyo hariho ivyo bahomba ku mpande zose, mugabo sinovanywa n'ingingo mu vy'ukuri yatunezereye. Mugabo ikibazo twaruka twebwe, wewe urinde wa Murundi ugiyeyo, mbega urazi icurico igihugu cawe, mbega ivyo ugiye kurondera hariya canke ivyo wiyumviriye ko wogumayo kugira ngo uzuronke, wabanje kuzungurusha koko ubwenge uriyumvira ko iyo ngingo ugomba ufate. Vyarigeze kunshikira muri vuba cane muri 2021. Nagiye naronse visa je na madame wanje yibungenze, afise inda y'amezi 3 amezi 4. Abantu hano hariya bati jagene uraronse chance ugira uvyara umwana azovuke ari umunyamerika. Madame we nagume nga we nushaka kugenda azogaruka afise umwana wanje, nta mpamvu yuko no besha mu kintu baguswaganya mfinda ibintu kugira ngo mvyara umwana w'umunyamerika, nzoca mpinduka iki? Rero abo babikora icambere no kubanza kwiyumvira agaciro, guha agaciro igihugu cawe, kwiyumvira isura y'igihugu ni giki. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Hamaze imisi harafashwe ingingo n'igihugu ca Leta zunze Amerika, aho cafatiye ingingo ku gihugu cacu c'u Burundi ko atamwene igihugu n'umwe azosubira kuronswa visa yo mu gihugu ca Amerika. Nubwo gufatirwa iyo ngingo mu gihugu cacu c'u Burundi hariho abagenda kwivuza, hariho abagenda bagiye kwiga, hari abagenda bagiye ku ma mission manini y'akazi. Ikiganiro ca open mic twagerageje kurondera umwe mu basanzwe bafata ingendo nyinshi, basanzwe bafise n'ibikorwa byabo bakorera mu gihugu ca Amerika cyo kimwe ngaha mu Burundi, kugira ngo atwiganire kubwo iyo ngingo bayifashe nuko bayakiriye muri rusangi kuri bo. Ndakuramukije wongera tubwira n'akazina kawe muri rusangi. Mazina yanje ni Pasteur missionnaire Jagan Nzunguri du Burundi. Aherutse gufatwa ingingo n'igihugu ca Leta zunze Amerika guhagarika amaviza mu gihugu cacu c'u Burundi nka mwebwe muhora mukora izo ngendo inshuro zirenze 4 ku mwaka mwayifashe gute muri rusange? Kuri iyo ngingo yasohowe na Leta zunze Amerika tuyumvise nk'abantu basanzwe bagendera ico gihugu, sinovuga ngo noba ndakigendera cyane kurusha abandi, sinzi abandi inshuro bagendayo, ariko nk'uyu mwaka nategezwe kugira ingendo 4 muri Leta zunze Amerika. Iyo zabaye nyinshi ni 5, 4, 3, 2, mugabo ntihashobora kubura n'imiburiburi 2 mu mwaka. Ntaco tubihindura ko mugabo ingingo imbere yuko ifatwa ku ruhande rw'abayifashe baba barayize ko baba bafise impamvu nyinshi twebwe tutamenya, mugabo benshi
yaraduciye ivutu, yaratuvunye ku buryo ntafise ukuntu bisobanura. Hariho ivyo abantu twajayo duhomba. Ishyirahamwe ryanyu musanzwe muserukira nga mu gihugu cy'u Burundi risanzwe rifise inkomoko muri Leta zunze za Amerika. Kuva iyo ngingo bayihagaritse yuko atamurundi bazosubira guha amaviza, mbega kuri iryo shyirahamwe ibikorwa vyanyu vya misi yose mukora mugira urwahe ruhombo rumeze gute muri rusange? Mu Kirundi baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Sinzi imigani myinshi mugabo iyo bweze no kuvuga ngo ushobora kuba ari ingano, hashobora kuba ari ibifungurwa, kagumye muhira kumbone gashobora kumenya iyo bweze. Twebwe rero nk'umurongozi wa Youth with a Mission YWAM organization usanga dufise ibindi bigo biri muri Leta zunze ubumwe za Amerika ama campus. Tuba tugiye mu bikorwa bitujanye baba badutumiyemwo. Uruhombo ni runini. Ivyo rero navyo bice bitanga akaryo kuko iyo ngiyeyo ndakunda igihugu canje cy'u Burundi. Wugura umutima wanje babona ko idarapo ry'u Burundi bavuga ngo ngenda ntwaye idarapo ry'igihugu, ngenda mvuga igihugu, ni nkamba ntwaye ishusho y'igihugu. Ivyo mba ndiko ndavuga nivyerekeye igihugu canje, hanyuma bigatuma bariya rero bari muri za YWAM nabo bifuza kubona ico gihugu. Umurepresenta wacu yagiye kuvuga, umurongozi yagiye kubabwira. Nuvuga ngo niyo mpamvu kenshi twamana ama ekipe avuye nko muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Buri mwaka turakira hagati y'abantu 150 amajana 3. Abo rero ntuvyuka rimwe ngo babone baje nuko nagiyeyo, nuko nza ndaje ndabibutsa. Naba bavuze ngo nzoza nkagira nti muribuka ivyo mwavuze mu myaka 2 iheze, ni murayi mu bishire mu ngiro. Hariho abariko barumva kino kiganiro ca Open Mic uri kuravugira bakavuga ati ubu reka avuge kubera avyungukiramwo iryo shamwe giye. Mbega wotubwira ishamwe ryanyu YWAM ibikorwa risanzwe rikora mu gihugu cy'u Burundi, mbega abenegihugu bato bato ribibashikira gute muri rusange, nikaye kamaro ribafitiye? Ibi ndiko ndavuga ndabivuga ku giti canje, ndiko ndabivuga muri rusange. Ndafise abagenzi benshi ntodondagwa nkavuga nzi bagenda bakagaruka benshi mu gisata kimwe, mu gisata dufise citwa sponsorship, gusponsoriza abana kugira bige mu mashuri. Mfise igitigiri c'abana bashika 760 tutarashirako abagira baje mu mashuri uyu mwaka. Buri mwaka niha intumbero yo kurondera ama sponsor abana 50 canke 100. Bandafise abana barenga, turafise abana mu kigo kw'ishuri barenga 200 no munsi bafise uburyo bwo kwiga mu ishuri ryiza. Bafise abantu hariya biyemeje kubasponsoriza canke kubafasha mu byankenerwa vya misi yose. Turubakira amazu bantaho nikora cyane cyane imiryango y'abatwa. Ivyo ni bikorwa ngenda nkavuga hariya nkaronka umuntu ambwira ati je nzokubakira 2, nzokubakira 1. Turashigikira mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Turashigikira turiko turagwanya za ngwara ziva ku gufungura nabi misi yose. Harabavuga yuko impamvu yo guhagarika amaviza, hariho abarundi baje gusaba amaviza muri ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko bazomarayo igihe gitoyi ariko mu nyuma bikarangira bagumyeyo. Ariko hariho n'abandi basaba ayo maviza bakagenda bakagaruka cyo kimwe nawe, umuhoro ugenda incuro zirenga 4 ku mwaka canke 5 ukongera ukagaruka. Hariho n'undi muce uvuga ati nakare kera twaratuja imanamba, nuno munsi hari abakijina imanamba bavuga ati nimba ubuzima bumeze nabi kanje kuronderera ahandi. Iyo migwi yose meje kuvuga bigatuma iyo migwi ishobora kurabana nabi, umenga umugumwe niwe wiciye uwundi. Woho ku bwanyu mubibona gute? Ikibazo twanzwaruka twebwe, wewe urinde wa Murundi ugiyeyo, mbega urazi icurico igihugu cawe, mbega ivyo ugiye kurondera hariya canke ivyo wiyumviriye ko wogumayo kugira ngo uzuronke, wabanje kuzungurusha koko ubwenge uriyumvira ko iyo ngingo ugomba ufate guha agaciro igihugu cawe, ukiyumvira isura y'igihugu ni giki. Hanyuma abavuga bati okay ngaha anye nta mahigwe ahari, ngiye kurondera amahigwe hariya, bariya no kwiyumvira nabo byabafashe
iki kugira bagira aho bageze. Ubundi baravuze ngo nta mvura idahita, ejo bishobora kugenda neza bakaduha impusha bigasubira bikaja mu buryo nk'uko vyahora canke bikagabanuka gatoya kajaho izindi mvo n'akari. Igihugu ca Leta z'Ubumwe za Amerika n'u Burundi bisanzwe bifise imigenderanire yo gukorana. Mbega ejo vyogenda neza n'icahe cigwa twokuramo nk'abarundi muri rusange? Nk'uko nabivuze, ingingo nk'iyi nivyo niyumvira, sinibaza ko bavyutse umunsi umwe bavuge ngo inyuma turabifasha. Akarorero twatanguye n'abatwitangiye imbere, je ntabwo genda baduha umwaka, viza baduha umwaka, hanyuma uwo mwaka yaba ari viza ushaka ugende ko 5 canke 6 warayigendako, mu nyuma baraduhindurira nk'igihugu c'u Burundi, twisanga tugeze ku mezi 3 kandi entre imwe canke kwinjira rimwe izi ngingo zikigwako ku buryo hobaho je numva umenga hobaho leta ngo batoke mwebwe tubafashe iki, mukene ko tubafashe kugira ngo ibi bibazo ntibize bisubire kubaho. Leta yacu bati twe dushaka guterera muri iki bivanye na bariya n'ivyo basaba, kuko nk'ubu deja baramaze no kuvyandika ivyo bavuga ntaho bizi. Mugabo nk'uko nyene twamatuye nta mvura idahita, kuko ni ingingo y'ukugara novuga burundu. Hariho kumbure abantu runaka sindabizi sinovyinjiramwo nka leta badashobora kubuza kugenda, canke abantu bagwaye bakeneye kwivuza bashobora kuba barekura, ntawe ubizi. Mugabo urumva iyi ngingo mu vy'ukuri ntitwosaba ko iyo mara igihe kirekire, kubera ko hari vyinshi yo konona. Twosaba rero ko hobaho, turazi ko basanzwe bariko baganire. Rero ivyo vyose ni ibintu twosaba ko leta yo dufashamwo, both leta zose bavyigeko, kandi bizogenda neza, turavyizeye kandi ndumva umenga ntibizofata igihe kirekire. Igihe cyose bizofata tuzokwihangana abasanzwe bajayo, mugabo ntiyofata igihe kirekire.